Senga Jacqueline turabashimiye tubakengurukira ku byiza mukoze ko abana nta makaye kwe bari bafise. Hello meze neza ni Julian kuri micro, cameraman ni Side Touch. Ona akabari Kidogo basi kushaka. Kiago Media TV wagwan. Hey, the queen of Kiago Media TV. Nazindi ngaka zindi kwa. Sasa sisi tunatoka. na tu trabalho. None Mwari kubabwira bakaza mukifotoza muri ngaha nyene mu mumpi. Sava. Murafome. Kiago. Aí.
Fabrícia, Vieira, Fabrício, Daniel, Estília, Mezero, Pamela, Adija, Roger, Anakumana, Eimbara, Kelly,
Hello hello meze neza ni Julian kuri micro cameraman ni Site Touch ona akaba ari Kiyago Media TV ono munsi twaramutse tugendera mu Nyabunyegeri kugira ngo ushobore gufasha abavyeyi bamwe bashobora kongereza amakaye y'abana babo ko bari bafise hama umwe mu bavyeyi mu Nyabunyegeri ni sawa muvyeyi yego ni sawa meze neza turashima ngaho mu Nyabunyegeri akare kameze gute kameze neza uko biri kose turashima vyose ni gushima Imana uno munsi Kiyago Media TV yaje ngaho mu Nyabunyegeri ngo bashigikire ku makaya mwamwe ko harimwe mwamubuze uyumva gute kwa Kiyago Media TV yumvira ko ico kintu je naserukiye abo bana yitwa Ndayisenga Jacqueline turabashimiye tubakengurukira ku byiza mukoze ko abana nta makaya kwe bari bafise mukuri muragize neza ntimuze mubikore ngaha muri Nyabunyegeri gusa muze mubikore mu ntara zose Imana ibongera umugisha urakoze cyane nayo Imana iguhezagire iyi yari Kiyago Media TV ndayubusa ngiye gukora like share comment na subscribe bye arabazi kuyoba nimusubizeyo mwese inshuti bagenzi namwe basi ba Kiyago Media TV iterambere ni ryari ndi nyene dufashanye kuko gato karakura nkuko nama nabivuze abo ubu nibo Burundi bwejo ahandi siho narindi ahubwo navyisanze nkuko naje mfise abafashije nico gituma CEO wa Kiyago Media TV ateguye kano runo rugendo akiyumvira kuri batoyi biwe akiyumvira ku bana biwe aravuga ati reka turabe hari igihe usanga wego birashika ugasanga umuntu yabuze akana kariya urabona biragoye nyene birabaho hari ubukene mu miryango birashika nico gituma rero uyu munsi twaciye dufata urugendo tugenda tugana hehe aho bahita gute Nyabunyegeri twafashe urugendo tugenda tugana Nyabunyegeri kuri gato twarose kuri gato yashoboye kwegeranya nyakubahwa CEO wa Kiyago Media TV aratubwiye ati nimugende mukashikiririze bajya bene wacu bajya batoyi banje mubampera ati mubabwire ko kavuye ku mutima ego kandi bagashima uko nyene mwashimye ego cyane twagiye akaririmbo ko gushima Kaze bashitsi turabakiriye izina rya Yesu murarushe murakoze ako nako kutwakira ako gushima rero utudukaye twagiye dushime ndagushima mana kuba nyiriho ariko yeshima okay rero nashaka rero dutangure kuyaga sivye murakoze cyane dutangure n'uwo mushinga nta witwa nde ndwa bienvenue wiga mu kanga 5e okay turagiye mushikaje witwa Kesakimana Audrey wiga 4e sa tugira ko tuvuga izina nawe twiga Ngenze boro Trifine tuvuga cyane Ngenze boro Trifine niga 4e nta wundi dusangira ikiyago witwa Mugisha Imana ni yera niga 4e man ego ndiko ndabaraba ndabona ko muryohewe cyane byavuye kuki kuko watugendeye mu dwamakaye okay ni Kiyago Media TV niyo yabagendeye rero nshaka rero dushimiye Kiyago Media TV turabashimiye kuba mwaduhaye amakaye kandi turabashimiye kuba mwaduhaye n'amabike bajewe nta makaye nari mfise makeya gusa nawe nduza kongereza birankunze turabashimiye kandi ko mwaduhaye n'amabike yo kwandikisha murakoze ntimubigire aho nyene ugende n'indi ntara ngo ntimubigire mwumvise abana b'umutima ntimubigire ngaho nyene mubigire no mu zindi ntara wa mutima wamye wanga abarundi wo kutigungira ko nguyo washitse ngaho Nyabunyegeri yego nashaka rero tugende kwanza mugende muratubwira jewe nkiri umwana ngana gutyo kwayo nkuko kwayo sivyo jewe nari mfite indoto yo kuzoba umumenyesha makuru murabona ko byakunze tuvuga ati Imana ikora ibitangaza
igitangaza. sawa murakoze. Yes, namwe rero nashaka rero mumbwire mushaka kuzoba iki. Je nabwiye ko nashaka kumumenyesha amakuru byarabaye kandi ku buntu bw'Imana bizokunda. Twagiye we duhere kwa Bienvenue ushaka kuzoba iki? Umwigisha. Twagiye umusoda uzazura turasa. Oya. Itungere umutekano w'igihugu. Yego. Sawa twagiye nawe Umuganga. Jira tuvura. Ashaka uzazura dutera ibishingo sizi. Ubundi nawe umubikira. Nawe Masera. Ubundi wewe umusoda nawe umusirikare. None okay kweli ko ukunda umusirikare? Yes, nashaka rero tugira akajambo dusavye sivyo? Twaryohewe twashimye reka tugire nico dusavye sivyo none duhere kwande Bienvenue yabasarukiye Bienvenue gira kandi savye Genda sabye muzotuzanire ibirato hamwe n'iniforome kubera rero usanga turafise iniforome twashaka rero muzozituzanira kandi muzoze muraza kutugendera murakoze. Sawa cyane mwavyumvise hari abantu benshi bariko bararaba kino kiganiro usanga bafise umutima wo gufasha umutima waranga abarundi kuva kera narindi. Reka twumve ibi busabe bw'aba bana hama tubikorereko dukore suko Kiyago Media TV arifise amamiliyaridi n'amamiliyaridi oya gufasha bizana umugisha kandi nawe ndabizi yuko uwo mugisha ukeneye. Zose twabihawe n'Imana twese twajuku ariko twabikuye ku bandi reka tuze turibuka n'abandi sivyo. Reka nawe tubwire icyo usaba. Saba dukenye iniforome n'ibirato n'amashagoshi. Sawa nawe muganga Dukenye ibirato hamwe na iniforome. Urumva nivyaboneka bizoca bigenda neza cyane. Twishurire hamwe nivyaboneka bizoca bigenda neza cyane. Okay, twese hamwe sivyo shaka tuvuga uko mwebwe muriko muraturaba turasavye mwumva ubusabe bwacu twagiye 1 2 3 ubwo muradusaba turayasabye mudukirikirana ubusabe bwacu. Yes nizera yuko ivyo bashikirije vyatahuritse kandi vyumvikanye kandi twizere yuko mugiye kubikorerako. Uburundi burafise abantu b'umutima bakifise kagatima ko gufasha ko kuva kera narindi gushika n'ubu nyene. Yes ndababwira yuko yari Cankuzano gato karakura twari twarungitswe na CEO muri wa mutima w'urukundo bwa bumwe kugira ngo twerekane yuko Yibisaba ubutunzi burengeye ahubwo bisaba gusa kubishaka n'umutima w'urukundo gusa. Nyuma ya kamera yari wa muntu wanje nyene wa muntu asanzwe akora ibintu by'amateka cyane ni Saitaje cya gikoko kuri kamera. Yes, ndetse tugiye 1 2 3 tuvuga ati bye. Sawa 1 2 3 bye. Hello bakunzi Kiyago Media TV. Ni Dana kuri micro n'umukameraman wacu Saitaje. Bakunzi Kiyago Media TV, Kiyago Media TV yagendereye Inyamunyegeri kubwo gutanga ifashanyo ku bana aho nikora hama akaba ari umwanya wo kurangiza dojeje gutanga ifashanyo nkuko bagenza cyo tusangiye imbere tukaba tufasha umwanya mwiza wo kubaza abatwakiriye no kubashimira. Ndi kumwe na Kubwimana Edimo. Kubwimana Edimo urakomeye? Yego ndakomeye. Umeze neza? Yego. Kubwimana Edimo ko Kiyago Media TV yagendereye hano hantu. Kiyago Media TV yabiyumviriye ko wumva gute ko Kiyago Media TV yiyumviriye kuza muri kino kibanza? Nukuri ni nziza cyane ahubwo ntimuze mugaruke ngaho muzoze no hanyuma kuko icyo mwakoze mwagize neza kuko abana bacu ntibari bafise amakaya kwiye bari bafise nk'amakaya abiri hanyuma mugize neza ahubwo mubikore n'abandi Imana nishimwe. Urakoze cyane. Kiyago Media TV turi kunye n'undi mutumira hano hantu witwa Nduwimana Simo. Nduwimana Simo wumva gute ko Kiyago Media TV yagendereye abana mureze ngaho? Numva umunezero ukwiye ahubwo mbona bitoherera ngaha n'abantu bakuze mushobore kubaba hafi murabikina mwabunganira nabone. Urakoze cyane. Bakunzi Kiyago Media TV kaba tugereje ikiganiro cyacu
bakunzi y'Ikiyago Media TV tukaba dufashe umwanya mwiza wo gushimira CEO wacu wa Kiyago Media TV na timu twagendanye nkagomba no gushimira n'abaduhaye kino kibanza twakoreyemwo Pasteur Apotre Moise nawe utaha yego sawa mwakoze cyane yego nawe mwakoze sawa sawa Mana kuno baduzigane twari mu mpande zitandukanye ariko mana waturinde dure kuno musozi wa nayo ibyo bihuza abazima hagushime n'icubahiro turagushimiye ko abene data warungitse baje mutima byakoze n'abana b'abantu ariko mana wabaziganira bazizira ubikorwa ciza bari baje gukora cyo gufasha abantu nikora n'imfuvyi mana wabaziganira bazitira bagwana amasanganya n'ubu data wa twese uri mwigishizo ubazigamba kubizo bagwanira turabashize mu biganza byawe ma turakweretse n'ababatumye erega mana mbaraga ntuzuragakora ibikorwa nk'iki urakirahira umugisha mana aho bakuye ugende nkongera umugisha mana ku ntambwe bagize nawe ugende bagirire umugisha mana uwasize bituze gusanga byize mana ugende bacishurire umugisha mu kazi kabo bakora ku makozi yabo ugende bagirire neza mana ndetse n'iringwe ngaha mu Nyabunyege gusa bave mu mahanga bajya mu yandi ndetse n'indege baje bazuze ku bikorwa bakoze mana ndabaciye ko umugisha utagabanije ndabaciye ko amahoro mana iri mu ijuru ugende ubikore nko tubivuze turagushimye mu bikorwa nk'iki bakoze hagushimye n'icubiro data none hagiye kuva aha hantu turabasaba intambuko ya mbere iyo rwabo ya kabiri ngabo z'ijuru ugende ubakikuze impande zose ubarinde kugwa no kuvunika ugende ubarinde abisida ugende ubarinde ibitego satani wategetse turareba z'imitsina rya Yesu ibitabo byose ziteka kigenda imitsina rya Yesu ndetse bagende baziganisha mu bwawe ugende ubandika ko kiraza aho bahagarara hose satani yawe nabone ko bari ibitinyiro byakuzobukoze n'Imana turagushimye turakwengeriye ugende ubagirire neza mu buzima ibyimbiro bafise bizibandanye bibandanya papa uzorufata ko waravuze ngo ingaruka yindi n'urukundo ma uru rukundo bagize ko abana bato erega mana ngurakunda abana bato n'ibyage bakoze igikorwa cyiza cyane ma bagirire neza ma nabo nyine ugende bahumugisha mana usite kubacucurira data uzobukoze none mana turagushimye kandi turakwengeriye ko amaze kubikora n'imijyazina y'Imana wacu Yesu Kristo amen.